sepe mabayi bantu mwese muba mu micungano y'ishure ry'imyuga bita sepe mabayi muratumiye mu munsi mukuru udasanzwe bise Journée Portes Ouvertes. Uwo munsi mukuru wateguwe n'iryo shure ryigisha imyuga risanzwe rikukira ababikira baba Benedictine b'Indavyi, ukaba uzoba ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 10 ukwezi kw'icenda uyu mwaka w'2025 kuva igihe c'isaha 3 z'agatondo. Murahawe ikaze rero muze kwirabira ubuhinga busanzwe butangirwa kuri iryo shure buciye mu gusudira, kubarira, kwiga kwandikisha imashini nyabwonko, gukora ibijanye n'umuyaga nkuba, kwiga gukora imiduga, amamoto n'amakinga hamwe n'igisata c'uburimyi n'ubworozi. Kaze muri benshi rero turyohererwe hamwe, mwibuke ko umwuga ari ryo soko ry'iterambere. Tugire sepe mabayi. Kacu wize vingira kamaro mu gihugu ku mutumba wiwe no mu muryango wiwe atabize na terambere mu gihugu cacu. Nimuze rero